Ndasubiriye kubahereza mwaramutse mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu hari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya biba bigezeko biba biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kano kanya tugiye kugaruka kubiriko biravugwa kubirabana n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kwerekana ibirwanisho igisoda ciwe gitunze vyari bigamije kubeshuza amakuru avuga ko abasirikare badebukiwe. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa mu gisirikare c'u Burundi. Hagize imisi haravugwa zuguru muri iki gisirikare, hakavugwa amakuru yuko igisirikare c'u Burundi kigoyagoya, hakavugwa yuko Ndayishimiye iki gisirikare yagiciyemwo imice ibiri. Twaravuze ibijanye n'abasirikare bagize iminsi barahunga igisirikare, bamwe bagata bakomoka bakigira mu biyede mu bihugu bibanyi vy'u Burundi ndetse na za Dubai gukora ibiyede n'indi mirimo iciriritse nk'uko nyine bamwe n'abandi babivuga. Haravuzwe amakuru ajanye n'abasoda bashika 3000 baba baratorotse igisoda kuva intambara ya Kongo. Bivugwa yuko Ndayishimiye agurishamwo abasirikare b'u Burundi yatangura. Muri kano kanya turaza kubabwira vyinshi cane, turaza kubabwira icuka coba cifashe gute mu gisirikare muri kino gihe, turaza kubabwira ibijanye na defile de force igisirikare c'u Burundi cyaraye gikoze mu gihe hahimbazwa imyaka 64 irangiye Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Turaza kubereka ubwoba bukomeye cane Ndayishimiye yoba afise muri kino gihe ndetse n'ibibazo bikomeye cane biriko biravugwa kuri iki gisirikare c'u Burundi. Bivugwa yuko cyajeje kwihebura, no kuvuga ko bamwe mu basirikare bahejeje guheba igisirikare bivanye n'ivyo bakorerwa. Turaza kugaruka ku makuru adahumuriza ariko aravugwa muri iki gisirikare c'u Burundi, ndetse tubabwire n'amakuru ahambaye avuga ukugene igisirikare c'u Burundi coba cyarishwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe nyine ategerezwa kubona yuko ivyo yakoze ari ibara ku mutemeri. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cane buriko buramutera gukora ibintu bimwe na bimwe biboneka yuko ariko harabikora, ariko abazi ukuri bakaba barahejeje kukumenya. Tubaza kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa cane cane kwinyinyurana riri mu basoda b'u Burundi canke mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'isambuka rikomeye ry'iki gisoda. Turaza kubigarukako vyose twabiguteguriye. Bataravyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzwe mu bambere bashikirwa navyo. Kuko natanguye mbikubwiye kwerekana iki birwanisho igisoda ciwe gitunze byari bigamije kubeshuza amakuru avuga ko abasirikare badebukiwe. Twibutse yuko mu birori vyo kwibuka imyaka 64 irangiye Uburundi buronse intahe yo kwikukira, igisoda c'u Burundi carekanye ingufu gifise. Burundi bwari busanzwe bubikora buri mwaka ariko ku rugero rusanzwe, ariko uyu munsi Ndayishimiye yabigize ibidasanzwe kuko hongewe ko ibitahora bikorwa mu yindi myaka. Icuka cifashe gute mu gisirikare muri iki gihe? Haraheze igihe kitari gito icuka kitameze neza mu rwego rwo kwivuna abansi mu gisoda. Habarizwa ingorane zitari nke, ariko hakaba zitatu nyamukuru igisirikare mbere ziriko zituma abasirikare bahitamwo gutoroka bakakivamwo, kugurisha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare b'u Burundi, kwibwa agashahara bakoreye hamwe no guhembwa intica ntikize. N'ivyo bibazo nyamukuru bibabaje ingabo z'u Burundi. Intambara ya Kongo tubibutse yuko yarahahamuye abasoda
rugero ruteye ubwoba. Abasoda ntibigera batahura ico baja gusha bakora mu ntambara iterekeye igihugu cabibarutse karundura. Barababazwa n'ukungene ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirwana urugamba nk'izitarunezwe kandi aribo rwerekeye, kubera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari igihugu cabo. Abasirikare b'u Burundi bisanga bariko barwana bonyene nyene igihugu, bamaze kuyabangira abanyagihugu canke bene igihugu bamaze kuyabangira ingata. Ico nico catumye batsindwa urugamba rwo muri Goma ndetse na Bukavu. Nico gituma kandi abasirikare b'u Burundi bahavuye batangura kwanka gusubira ku rugamba. N'ibi vyatumye abasirikare batangura gutoroka bakaja mu mahanga. Pacifique Irazwe, umwe mu baharanira agateka k'azina muntu mu Burundi, aherutse kuvuga ko abasirikare bashika 3,000 igisoda c'u Burundi kitazi iyo baroye. Ni mu gihe intambara ya Kongo yatanguye ifise imbaraga nyinshi, kandi bivugwa yuko abasirikare b'u Burundi aribo bariko baragirira ivyago bikomeye cane. Igisoda c'u Burundi kiranasanzwemwo ibibazo bifatiye ku karenganyo. Ni kenshi mw'ishirahamwe Fokode batabariza abasoda bavuga ko boba bamaze amezi menshi canke umwaka urenga badahawe agashahara kabo. Ibi vyago bikunze gushikira abasoda baja mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bindi bihugu, bivugwa ko amafaranga yabo yoba anyuruzwa n'abategetsi. Abasirikare b'u Burundi banavuga ko bafise ikibazo c'imishahara mito itagishobora kubatungira imiryango, kubera ibiciro vyaduze kw'isoko mu mezi aheze. Boba barariye umutima amenyo, baragishikiriza abajenerali, abagaba ndetse na General Prime Niyongabo. Bamera nk'abamutuma kubabariza umukuru w'igihugu. Inyishu yabahaye ntiyahumuriza, ahubwo yaranateye isoni, arivyo ngo bishobora kuba vyarateye General Prime Niyongabo kutaba yumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'intambara ziri muri Kongo, ndetse bisanzwe bizwi yuko ngo n'amafaranga ava muri izo ntambara yoba aza mu mavarisi aturutse muri RDC, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe agiye kuyareba akabatuma nta n'uyundi amuherekeza aba ahari, haba bamwe mu basirikare ndetse n'abandi bivugwa yuko nyine bashobora kumenya idiri ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo biruko mu gihe ku mbuga hwaniro inkuru zivuga ku magorwa ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukorera abasirikare zarabwe n'abarundi benshi, bongera barabitera ivyatsi. Benshi bagumye batangara ku kugene abasoda b'u Burundi bahora bazwi nk'abiyubashe ku rugamba birukanywe muri Goma na Bukavu. Abasirikare ubwabo barivugira ko batateguwe kandi batanahawe ibikoresho bikwiye kandi bikiri ku rugero rw'iyo M23 yari ifise. Uko aya makuru yagumye hanahanwa vyarababaje abategetsi bo muri CNDD-FDD. Ubuho haherutse kwiyongera ko iturika ry'ikambi ya base yo ku Musaga, havuzwe ibihuha vyinshi cane. Gushika ubu abarundi ntibarabwirwa icaturikije ikambi ya base yo ku Musaga, mu gihe ubutegetsi bwari bwatangaje ko hariko hakorwa amatohoza. Amakenga aracari menshi ku caturikije ikambi, kuko bamwe bibaza ko ikambi yagabweko igitero kivuye hanze, abandi nabo nyene
keka ko isanganya ryateguwe n'abategetsi bo muri CNDD FDD bamwe na bamwe batumva ibyo Ndayishimiye ariko arakora. Uyu munsi Ndayishimiye yeretse abarundi ko igisoda ciwe kitagoyagoya, ubwo Burundi bagakora ibirori ku munsi w'ejo hari kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa ndwi mwaka w'2026 muri defile yakozwe igisirikare cerekanye ku mugaragaro bimwe mu birwanisho by'intambara Uburundi bufise. Umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza yari ajenjekereye mikoro asigurira abanyagihugu bitavye ibirori amazina y'ibirwanisho, yongera asobanura ukungene Uburundi bunafise abasirikare b'abahinga bazi kubikoresha. Tubibutse yuko General Baratuza yaranageze aho akoresha imvugo zitamenyerewe mu gisoda imbere y'abantu mu kuvuga ukungene ivyo birwanisho bimara abansi. Baratuza yarakoresheje amajambo akarishe, yaciye ivutu abaraho na cane cane abana bakiri bato. Biraboneka ko uko kwerekana ku mugaragaro ingufu z'igisirikare vyari bigamije kubeshuza abavuga ko igisoda casambutse. Ubu Ndayishimiye yibwira ko kuba yerekanye ibirwanisho igisirikare ciwe gitunze bihagije kugira ngo vyitwe ko igisoda cy'igihugu cifashe neza. Masoko yacu ntitwemera ko ivyo bihagije kugira ngo icuka kivugwa mu gisirikare gihere. Ivyo sivyo bigarukana morale abasoda batakaje kuva Ndayishimiye yabashora mu ntambara badatahura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse yuko mu bintu bitatu vyoshobora kurema imbaraga nshasha abasirikare b'u Burundi, irya defile yakozwe ntirimwo. Nyamba Ndayishimiye afise ishaka ryo gusubiza iteka igisoda c'u Burundi na nyaragase abatahukane abakure muri Kongo kuko bariyo kubera igitsure gusa, ubundi bwo ntibabinezwe. Ace ahemba abasirikare kandi bose afitiye ibirarane bakoreye, maze ace yiga mu maguru masha ingene agashahara k'umusirikare ko kwisununura kugira ngo gashobore kubatungira imiryango muri kino gihe biboneka yuko vyayangaye. Kwerekana kandi ibirwanisho igisirikare gitunze, demonstration de force, ntibisigura ko igisoda kiba gihagaze neza. Igipimo kimwe simusiga cerekana ko igisirikare gihagaze neza n'icizere umusirikare wenyine ubwiwe yifitiye ibizwi nka morale. Umusirikare afise morale ntatsindwa ku rugamba. Nico gituma igisirikare naho cogira ibirwanisho karuhariwe ntibikibuza ko umwansi agitsinda, mbere wewe ata n'ibirwanisho bihanitse yifitiye, ahubwo yifitiye morale ku rugamba. Umusirikare afise morale abona ugutsindwa, adafise morale abona ugutsindwa, ibizwi nka defete, kwisuzuguza. Arwana azi neza ico arwanira, agahitamwo no kwigura amahoro. Uyo niwe musirikare ari ku rugamba afise morale. Umusirikare nawe nyine yataye morale, arwana ababaye yijijinya imitima, nta nyungu n'imwe abona mu rugamba. Umusirikare adafise morale abona gutsindwa nk'ibisanzwe kuko aba abona ko ataco atakaje. Burya Goma na Bukavu umunsi zifatwa abasirikare b'Abarundi ntivyabaraje itiro kuko birya bisagara ni ivya RDC si ivyacu Uburundi. Ubutegetsi bwa Mobutu bwari bufise ibirwanisho ariko icabujije ko inyeshamba zibutembagaza
kubera zagwana n'igisirikare cataye morale. Igisirikare ca Habyarimana ca Idi Amin mu Buganda ndetse n'ica Habyarimana navyo nyene vyari vyarataye morale. Aho ni mu gihe inyeshamba zagwanya Idi Amin na Habyarimana zari zifite icizere kuko zari zifise morale ikomeye cane. Twababwira yuko nyine iyi morale ndetse n'ikizere kuko zari zizi inyungu y'urugamba zirimwo. Amasoko yacu ntidushobora kubahuka nk'uko Ndayishimiye abivuga ndetse n'abandi babivuga, dushobora kubahuka kunebagura ibirwanisha igihugu c'u Burundi gitunze. Uko biri kose nta na rimwe tuzigera ducisha kuri no mboneshakure amakuru yimbitse avuga ku birwanisho Uburundi butunze. Ntituzigera tuvuga ko Uburundi butunze ibirwanisho vyataye igihe mw'isi canke bigezweho mw'isi ico bikoze mu gihe igihugu coba kiri mu ntambara. Hariho amakuru bitokunda ko twirengagiza gushikiriza mu gihe twoba twayatohoje neza. Turazi ko Ndayishimiye yerekanye ibirwanisho atunze kugira ngo areme mu mitwe y'abarundi ko naho ikambi nkuru iherutse gusha igisoda ciwe kitagoyagoya, turazi ko anashaka gufuta mu mitwe y'abarundi amakuru bafise ko abasirikare bataye morale. Ndayishimiye wenyine arazi ko demonstration de force ataco ihindura ku kababaro abasoda basanganywe n'abatahukane bave muri RDC igihe abo aheraniye yongere abagenere agashara kabo gahuye n'ibiciro by'iki gihe nka kurya. Nawe nyine atibagira mu kwiyongerera amafaranga yo gusumisha ku kirimba ciwe. Biraboneka yuko igisirikare c'u Burundi nk'uko bamwe n'abandi babivuga, Ndayishimiye yoba yarakishe bivanye n'uko ariko araronka amaronko menshi ariko araca ingero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu abasirikare bararakaye cane, mu maso yabo uboneka yuko bijimye. Bamwe mu barongoye igisirikare barabazwa n'ingingo zikomeye cane zica igisirikare Ndayishimiye abandanya gufata. Mu yandi makuru turaza kubabwira n'ibindi byinshi cane biriko biravugwa kugene igisirikare c'u Burundi harimwo kunyinyurana gukomeye cane Ndayishimiye bivanye n'uko Ndayishimiye abasirikare b'u Burundi yabahinduye abacangero. Turaza kugaruka kuri vyinshi mu kandi kanya. Mwanya ntudukundiye turaza kugaruka ko mu kandi kanya byose twabiguteguriye. Ibyiza nivyo ndabipfurije.